Ibanki KCB ifadikanije n'ishirahamwe KCB Foundation risanzwe rikorera mu gihugu ca Kenya biciye mu mugambi Iteze Imbere batanze impamyabushobozi ku banyeshure bagera ku 111 baronkejwe inyigisho z'imyuga itandukanye kuri uyu wa kane igenekerezo rya 15 ruhuhuma umwaka wa 2024. Carine Niyokindi ajejwe umugambi Iteze Imbere avuga ko uwo mugambi uje nk'inyishu kugwaruka no kwifadikanya na Reta mu migambi iriko irarangura. KCB rero yari yifuje gushiraho uyu mugambi Iteze Imbere yifatikanije na Fondation KCB ikorera muri Kenya kugira ishobore kuza kunganira ivyo Reta iriko irakora amashira hamwe yandi. Uno musi yetwaye ni tufise iteka n'umunezero mwinshi cyane wo kuza guha impamyabushobozi ugwaruka 111 bahejeje uno musi. Hari n'abandi bakibandanya kwiga bazoheza mu kwezi kwa 4 no mu kwezi kwa 5 bari mu bigo byo kwigisha imyuga bitandukanye. Carine Niyokindi yabandanije atubwira ihangiro muri uwo mugambi Iteze Imbere bafise. KCB Bank Burundi ntikora gusa ibikorwa nkuko yandi mabanki akora, ariko turipfuza kuza guterera mu iterambere ryaho dukorera. Uyo mugambi rero nuwo kuza gushigikira Leta y'u Burundi mu kugabanya ubushomeri buri mu rwaruka. Ihangiro rero nuko tuvuga duti ubwo rwaruka rwifuza kwiga imyuga turabashoboza kuronka inyigisho duciye ku ngo zitanga izo nyigisho, bakabaha izo nyigisho zijanye n'iyo myuga, bakanabatekerera n'izindi nyigisho zijanye no gutanguza novuga imigambi yabo. Ihangiro rero dufise nuko twifuza kubona ubushomeri buriko buragabanuka, twifuza kubona ugwaruka ruriko ruraronka ubuzi, twifuza kubona ugwaruka rugiye ahantu rurafise ico rugenda kwerekana, rukanavuga ati jewe narizi bindabizi kandi ndabishoboye, bagashobora gushobora kwitangurira ivyo bakora, bagashobora no guhakaza abandi canke bakaronka akazi mu bisata bitandukanye. Ngarukiye Fortune umwe mu baronkejwe impamyabushobozi biciye muri uwo mugambi Iteze Imbere arashima izo nyigisho z'uwo mugambi. Iyi programme nayihisemo kubera yaje nk'amahirwe aturonkejwe nk'ugwaruka kugira ngo dushobore kurangura imigambi, dushobore kwigishwa ubwa mbere ibijanye n'imyuga, kuko ni umugambi ujeje kwigisha ugwaruka imyuga, hanyuma dushobore natwe kuronka ingene dushobora gucreate ubuzi no gutanga akazi ku bandi. Mu nyigisho twaronse twarashoboye kuja hamwe n'abandi turashinga ishira hamwe twize ibintu bijanye no gusudira. Ubu tugiye gutangura hamwe n'urundi rwaruka kugira ngo dushobore kuza turatanga ama service ajanye no gusudira. Nje twashoboye gushikako nkuko mwabonye hariyo n'abandi bagize izindi nyigisho mu bindi bisata bitandukanye. Akamanotera urundi rwaruka nuko kuyandikisha muri aya mahirwe bagenda bararonka harimo ni ya programme Iteze Imbere nkuko mwavyumvise hari abandi bariko bariga, ariko ni gikorwa kizobandanya. Rero tuhamagarira urundi rwaruka kutagisha aya mahirwe buriko raronka muri kino gihe, cyane ko Reta nkozi iduhamagarira gukura amaboko mu mpuzu. Umushikiranganje w'abakozi n'akazi Muyabaga Veniste yari yateye iteka ivyo birori, arashimira Ibanki KCB hamwe na Fondation KCB kuri ico gikorwa bakoze. We avuga ko ivyo bikorwa biri mu vyunganira Reta mu migambi yayo. Uwo mugambi tubumvise twarabushigikiye kuko umugambi uza kunganira umugambi Reta isanzwe ifise, kandi ni hangiro nini yadufise yuko ugwaruka rw'u Burundi ruja ku kivi. Kugira ruja ku kivi rukeneye ubumenyi kandi rukeneye abarushikira. Mwabonye ko aba baronse iyi certificat rukatasi gwerekana ko bagize bakurikiranye inyigisho, harimwo abaciye baronka n'uburyo bwo kuzokora gutanguza imigambi. Ivyo rero Leta irabishikiye cyane, nico gituma twaje ngaha kugira twereke ugwaruka, twereke niyo Fondation KCB yuko ibikorwa iriko irakora Leta ibishigikiye kandi ishaka mbere ko n'ayandi mabanki canke n'ayandi masosiyete yokurikira akakaroro keza kugira iri hangiro rikomeye nyine cyane mukuru cy'u Burundi yafashe
yashize mu barundi yifuza ku barundi ko dushika mu 2040 turi gucu bifashe mu 2060 turi guteye imbere ntizoshoboka mu gihe abategeza kuja ku kivi bose atari ku kivi. Ubu rero no kuvuga dushaka twifuza kandi duhimiriza yuko urwaruka ruja ku kivi, abakozi baja ku kivi, abarundi bose baja ku kivi kugira iryo hangiro tuzorishikire. Rero mu gihe turonse abavyumva bariko barabikora ni ngombwa ngo tuze kubashigikira, ni ngombwa tubatera intege kandi n'ubu tubatera intege iyi fondation ibandanye ibikorwa vyiza kirakora, abandi bafatira akarorero gutyo igihugu gifate inzira y'iterambere. Ivyo birori bikaba vyasozerewe no gutanga impamyabushobozi kuri urwo rwaruka no gutanga imitahe kuri urwo rwaruka ku migambi y'akabirya bashize imbere, aho umugwi umwe waronswa umutahe ungana n'imiliyoni zigera kuri 2 z'amafaranga y'amarundi.